wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Turagufukamye muri kino gitondo, turavuze ngo uruwera, 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 kwizera rya ishimwe kubw'imbabazi zawe urukundo mwami n'amajwi yacu gusa Yesu tuguhaye icyubahiro. Come on church. Ego. Abari twebwe, abari twebwe.
Shandelere bosote kaya. Shiandelere bosendelere katele. Ora baba 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 se. Selamandelere bosetele bo. Shaya mandelere bosoko tana mandelere bosaya. Sendelere bosoko tana mandelere. Shaya mandelere. Hallelujah. Nimero fatuko kukumuna rimande yawe. Uvuge ngo mwami ndaguha icyubahiro kuri umwene data. Ndaguha icyubahiro kuri umwene data muri kino gitondo. Ndagushize hejuru kubw'ubugingo bwiwe. Ndagushize hejuru kubw'umuryango wiwe. Ndagushize hejuru kubw'ukugira neza kwawe kubw'ubugingo bwiwe. Reka unyemerere umuntu ari hafi yawe. Oh, mufate ukuboko. Dushime Imana, dushime Imana. Dushime Imana muri kino gitondo. Dushime Imana muri kino gitondo. Hallelujah. Kumva twoshime Imana, twoshime Imana, twoshime Imana. Ufashe ukuboko impande y'uwo mwene data, ufashe ukuboko dushime Imana. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Nimba kiriho iyo ni sije ya louange na adoration muri kino gitondo. Nta bindi turindiriye. Hallelujah, hallelujah. Kubona kugira neza muri kino gitondo n'imbabazi ziwe. Iyo ni sije ya louange na adoration yo guhimbaza no gutazira. Akatelere boselele. Shiandala na mandere bosoto. Shiandala mandere bosokotalaba. Shaya mandere koseta. Oh, hallelujah. Shaya mandere bo. Turaguha icyubahiro. Turaguha icyubahiro Mana mu gihugu cyacu. Turaguha icyubahiro mu ishengero. Turaguha icyubahiro Mana kubw'imiryango iserukiye muri kino kibanza. Turaguha icyubahiro Mana. Hallelujah. Abantu bawe batandukanye bari muri kino kibanza. Ijambo ryawe ravuga ngo nitwagushyira hejuru. Uzo kwikwemera ko benshi muri kino gitondo shirwa hejuru. Shirwa hejuru. Shirwa hejuru. Pasha tele basete kafaya batele mashonde broto lobosa yaba. Shaya mantelere ketele bosote kaya basendelere bobo. Setelere boso. Inala mantere boso. Sianala manere. Sele manere. Amashimeshi 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 reka tumwongere amashimeshi amashimeshi reka tumuhe amashini impundu uwo mwami
reka numva akaruru k'ishimwe muri kino kibanza kubw'icyubahiro ciwe. Haleluya. Haleluya. Ku murongo wa gatandatu w'Abaheburayo igice ca 11 ku murongo wa gatandatu haravuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Uyu murongo ndashaka muwumfashe gatoya kuwusubiramwo, vuga uti kuko utizera, subiramo kandi uti kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Subiramo uti akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Haleluya. Uyu munsi shaka gufatira ku bintu twahagaze ko ku munsi wa Mungu kugira ngo tuze kugira igihe cyo gusengera hamwe. Haleluya. Ijambo dusomye rivuga yuko iyo atakwizera dufise ntidushobora guhimbara Imana. Mu yandi majambo, urugezo rwawe rwo guhimbara Imana ruzokwama rufatiye ku rugezo rwawe rwo kwizera. Iyo umuntu w'Imana afise ukwizera, akizera mu c'Imana iri, akizera ku bushobozi bwayo, akizera yuko Imana ihera abayikurikira, akizera ko iriho kandi ko ishoboye gukora, ico gihe birakorohera guhimbara Imana, kuko biragoye guhimbara utizera ko ariho. Ukwizera ni kimwe mu bintu mu buzima bwacu umwansi yagerageje gusambura kandi ahora agerageza gusambura, ariko ukwizera n'ururimi rw'abizera, ukwizera n'ururimi rw'abakijijwe, abari mu nzu y'Imana. Ukwizera nico kintu nyamukuru gifatiye ko ivyo turiko turakora vyose. Ibikorwa byose dukora nitubikora mu mugenzo, ariko tubikora mu mutima w'ukwizera yuko yaduhamagariye kubibamwo yabitsemwo package, yabitsemwo umugisha ujanye n'ibikorwa turiko turakora. Rero mu yandi majambo, ukwizera ni qualification, cyangwa ukwizera ni kimwe mu bintu bisabwa kugira ngo ubuzima bwawe burushirize kuja kure no guhimbara Imana. Ndagomba kuvuga ngo turi mu gihe kigoye, ayo Yesu yabajije abigishwa ngo mbega ninaza nzosanga hakiri ukwizera. Turi mu gihe aho abantu mu isi yose abantu bafise ibintu byinshi bagwana navyo, ariko ugenda usanga abantu baratakaje ukwizera. Hari igihe usanga hari n'umuntu ari mu rushengero aho ugasanga waramaze gutakaza ukwizera. Nta kwizera kukihari mu buzima bwawe, nta kwizera ibitangaza by'Imana bikihari mu buzima bwawe, nta kwizera gukira kukihari mu buzima bwawe, nta kwizera kukihari kuko ushobora kunesha intambara zawe, nta kwizera kuhari yuko ibyawe bishobora kurushiza kuba byiza, nta kwizera kukihari. Uracakijijwe ariko kandi waratakaje ukwizera. Ngira mvuge ngo ukwizera ni ikintu Imana yashize mu buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Ukwizera ni ikintu Imana yaturemanye. Hari ukwizera duhabwa no kumva ijambo ry'Imana, ariko kandi kwatuviriyemo agakiza. Ariko kandi hari ukwizera Imana yashize mu bantu bose yaremye. Umwana w'umuntu afise icyo no kwita une foi iri naturelle. Abantu bose babayeho mu isi bagira ivyo bakora, canke bakreya, canke bashiraho ibintu bishasha, canke bagira ama découverte. Abantu bose bashiraho imiti munywa, bakarema umuti, bagakora umuti, uwo muti ukawunywa ukagukiza malaria. Ntiwibaze yuko mu gushiraho uwo muti, ntiwibaze yuko yavyutse mu gatondo uwo muti urabaho. Ariko kandi
ngenda kubwira ngo abantu bose ibyo badekuvura ari muri siyanse, ari muri medicine, ari mu bintu byose, domene yose ya tekinoloji, ibi bintu byose turiko turakoresha, ayo matelefone mufise mu ntoki, ikintu cyose dufise, ikintu cyose cyexista tubonesha n'amaso yacu, caremwe n'umwana w'umuntu, casavye ukwizera kugira ngo kibeho. Rero umuntu niyo yoba adakijijwe afise ukwizera kuri naturel, kandi bene uko kwizera kuba mu buzima bwacu, iminsi yose Imana izoguha kwizerera ico yagushizemo. Munyumvirize neza. Umuntu yaremye itara rya mbere, mwese murazi inkuru ziwe, yareseye gukora ampuru ya mbere izana umuco, akayikora bigapfa, akayikora bigapfa. Abantu bakabona ko ariko aratakaza umwanya mu gushira ingufu ziwe mu gushaka kuzana ico kintu kizosubirira inkwi canke ibiti canke ivyaturiye kwatsa umuriro. Ariko mu gushishikara kwiwe, abantu barageregeye baramubwira ati wananiwe kenshi, reka ivyo bintu. Nawe aravuga ati sinananiwe kenshi, ariko nize uburyo bwinshi atari ubwo gukora mu itara. Ivyo abandi bamuraba bakabona ko ari ukunanirwa, ariko wewe yabiharuye yuko ari ugutahura forme zitandukanye zo gushika kuco ashaka gukreya. Ikintu cyose muri wewe ushaka gushikako kizokwama kenshi kigoye, kuko hama hariho ibiriko birakigwanya. Abantu bose badupermeta kubaho mu iterambere tubayeho, abarungitse amafize ya mbere mu kwezi, hari zabanze guturika nyinshi, ariko zimaze guturika zigaturika barashishikaye kubandana. Ndagomba kubwira ngo umwana w'umuntu Imana yamutekeyemo ikintu citwa indoto canke ubushake. Umwana w'umuntu arafise ibintu ashaka gushikako. Umwana w'umuntu hari ibintu ashaka kubona. Umwana w'umuntu hari ibintu ashaka kuvyara. Aha mwese muri bungenze ivy'Imana yabashizemo. Aha mwese muratekeye imigambi imwe ntiyumvikana mu maso y'abantu, ariko Imana yayibashizemwo. Bamwe mutanakishijwe, Imana yayibashizemwo, yarabahaye n'ukwizera gukwiye kubijanye n'ivyo yabashizemwo, kugira ngo umunsi umwe muze mukivyare, mukibone, mugikoreko, mugifate. Rero ndagomba kuvuga ngo ukwizera ni ikintu kitubamwo, ni ikintu kiturimo. Iyo uri kuragerageza kuvyara ico wizeye, abantu barakuraba bakakubwira ngo sha iki kintu wakigerageje kenshi, uyu mugambi umaze gutwara amafaranga menshi, ibi bintu uri kurashaka kubaka bimaze gutwara amafaranga menshi, iyo orferina watanguye imaze gutwara amafaranga menshi, kandi uraronka abagufasha, nta kuntu wobivamo, kuko abandi bibaza yuko wowe ukeneye abagufasha arico gituma wayitanguye. Ako mu gutangura iyo orferina yawe wari ufise umutwaro w'imfuvyi, nta uraronka gufasha, ariko uracari kurashira mu mutwaro. Ejo abantu bazokubona baronse ifashanyo nyinshi, batangure kuvyara ama orferina muri speculation. Ngo birimo amahera. Ariko imbere yuko uzoyajya, ndakubwiye ngo benshi nta nayo bazojya, kuko uzocika intege ukiri hagati, kuko nta kwizera ufise kuko ukivyara. We nimba ashitse kubisayangana, ariko hari ikiguzi yatanze, kuko muri we yagumanye conviction yuko akwiye gufasha abajya abantu. Ntiyabigize ngo abone amafaranga, ariko umutima w'Imana yawushizemo umutwaro. Uyu munsi dufise abantu basimbira kuvya abandi bariko barakora, bakavyigana bakaja kubikora, kuko rimwe na rimwe wibaza ngo abantu bariko babikora kubera igiceri, ariko kibagira yuko bamwe bariko babikora ko baravyibungenze, bavutse bafise uwo mutwaro. Ariko abazoza kukwigana ugeze kure ntibazotahura ibanga ryaho waciye hose, ugahura n'ibiguca intege, ariko ugashishikara kuko muri wewe uri persuadé, uri convaincu yuko iki kintu ukwiye kugikora. Ntibiva ku byo waronse canke ivyo utaronse, ariko bifatanye n'umutima wawe. Utari kurakora ico kintu uramererwa nabi, uri kuragikora uraryoherwa, naho ugikora ukenye wumva ukiryoherewe, kuko gifatanye na wewe, niyo identite yawe, niyo ID yawe. Bwana asifiwe sana. Ndashaka kubona abantu muri kino kibanza bafise ivyo barota muri bo. Haleluya. Abafise indota, abafise ivyo bashaka kubona. Yesu ashimwe cyane.
Haleluya, ndashaka kubona amaboko yanyu. Ntidufise isoni z'indoto zacu. Bwana asifiwe sana. Ndashimira Imana uko kuboko kwawe, ndashimira Imana izo ndoto zikurimo, ndashimira Imana ivyo urota, ndashimira Imana ivyo ufise muri wewe. Reka ndakubwire, ikizokumenyesha yuko ikintu Imana yakigushizemwo nuko kizazotitugwa na circonstance na obstacle. Narahuye n'abantu benshi mu buzima kubera ngo je natanga ibintu ngo nacenda biheba ngo kubera ngo nibanshigikiye canda kuzomera. Ivyo wahevye si ivyawe, kuko iyo biza kuba ari ivyawe bo kuzomera ukabikora. Reka ndababwire, ivyiza vyose bihari vyo gukora sinahamagariwe kubikora. Hari ibintu mpora mbona ko ari vyiza ariko Imana ikanyibutsa ko atavyo yampamagariye gukora. Kuko sindi passport, nawe nturi passport. Nutamenya uriwe, hari ivyiza uzokorokeramwo kuko bisana neza kandi bisa no kugira neza, ariko bigutwara inguvu, bigwize frustration mu buzima bwawe, bikurira iminsi yawe yo kubaho, kuko wabigiyemwo kuko ari vyiza, ariko vyiza vyose si vyacu. Ariko kandi hariho vyiza je ntashobora gukora ntahamagariwe, ariko Imana yashize muri wewe. Bwana asifiwe sana. Murambona abakristo azakubwira ngo pastor ngo mbona resha ngo mwokora ibi, ngo mbona wokora ibi. Nimba atari Imana ikuntumye ko ntuzosubire kuza kumbwira ivyo wobona nokora, kuko je ndazi ivyo nahamagariwe gukora. Ibindi navyo wosanga Imana yabibwiye wewe, ariko kuko uri kuratinya kuja mu vyawe ushaka ko je vyose ndabikora, kuko wibaza ko je vyose no bishobora. Ariko reka ndaguhiye inkuru nziza kandi inkuru mbi, nuko jewe ntashoboye vyose, ariko hari ivyo ntashoboye wowe ushoboye. Rero Imana ishime ko wowe uhari kugira ngo complete, kuko nzosanga hari ubwiza buri muri wewe uri kurakora ca kindi, nkuko nanje hari ubwiza bundi ko ndiko ndakora ca kindi. Bwira mu micayo ntisi ko vyose ukwiye kubikora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Inkuru twasomye ku munsi wa Mungu ndayigarukako. Iri mu Bacamanza igice ca 6. Bacamanza igice ca 6. Ku murongo wa 11. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti c'umweroni cari muri Efura, cari ca Yowasi. Kandi umuhungu wiwe Gideyoni yariko akubitira ingano mu bwato baganiramwo vino bwimbwe mu kuzimu kugira ngo azinyegeza Abamidiyani. Nuko uwo marayika w'Uhoraho aramwiyereka aramubarira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe muhizi w'umunyenkomezi. Gideyoni aramwishura ati mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, ni iki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira biri hehe? Bati Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza aramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana ukiza Abisirayeli bakure mu maboko y'Abamidiyani. Ni jewe ubwanje ngutumye. Aramwishura ati mbega Abisirayeli no bakiza ntega mwami wanje? Inzu yacu ko ariyo hasi mu muryango wa Manase, nanje nk'abandi umuhererezi kwa data. Uhoraho aramubarira aterega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka Abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Aramubwira ati ninaba ngiriwe akagongwe imbere yawe, nunyereke ikimenyetso kinyemeza ko ari wewe ubwawe uvuganye nanje. Nuko ndakwingize ntuve hano kugeza ngarutse aho uri nkuzaniye ishikanwa nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishura ati nuko ndakurorera gushitsa ugarutse. Nuko Gideyoni yinjiriwe abaga isuguru y'impene, acumba umutsima dutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa. Inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu gwavya, abimusanza munsi ya ca giti. Murongo wa 20. Maze uwo marayika w'Imana aramubarira ati abiri izo nyama n'uwo mutsima ubishire kuri ico kibuye, ubisuke ko uwo mufa, nuko abigira kuno. Maze umarayika w'Uhoraho atuma inkoni yiwe yitwaje ayikoza kuri izo nyama, na ya mitsima itambiwe umuriro uca waduka muri iryo buye.
birabitongora. Nuko uwo marayika w'uhoraho acakamangana niyo maso, maze Gideyoni acamenya yuko ari umumarayika w'uhoraho. Aravuga ati, ewe mwami uhoraho, ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubone uhoraho. Maze uhoraho aramubarira ati, mpore ntacutinya ntupfa. Nuko Gideyoni araheza ahubakira uhoraho igicaniro, acita Jehova Shalom. Kiracari ku musozi Ofura w'abanyebiyezeri na bugingo n'ubu. Mwijoro ry'uwo munsi uhoraho aramubarira ati, hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka ndwi, usangangura igicaniro ca Bayali kiri kwa so, utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu. Uheze unyubakira igicaniro kuri iki gitandara jewe uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe, ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kw'ikimazi. Usimbiye kuri 6 ukagera kuri verset 28, 6:28 gushika kuri 31, 28 gushika kuri 31. Urihangana ko ndagusomera bino bintu byinshi. Bukeye abantu bo mu gisagara bavyutse, basanga ca gicaniro ca Bayali casanganguwe, na ya nkingi ya Ashera yari ishinzwe iruhande yaco yatemaguwe, na ya mfizi ya kabiri yatangiwe ko igicaniro cubatswe. Barabazanya bati, ninde yakoze ibi? Bamaze kubiba guperereza no kurondera, basanga ari Gideyoni mwene Yohasi. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Yohasi ari we se wa Gideyoni bati, sohokana umuhungu wawe apfe, kuko yasanganguye igicaniro ca Bayali agatemagura inkingi ya Ashera. Yohasi yishura abamuhagurukiye bose ati, mbega mugomba kugwanira Bayali canke mugomba kuyitabara? Ati, ugomba kuyigwanira nibamwice hakiri kare, asangwa ari Imana niyigwanire, kuko basanganguye igicaniro cayo. Nuko kuri uwo munsi aca yita Gideyoni Yerubayali, ati, Bayali niyigwanirire, kuko yasanganguye igicaniro cayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu, twaravuze ingene Gideyoni yari akikujwe n'ibihe bibi, bari mu bihe bibi. Bari bafise abansi bitwa abamideyani bateye Israeli bakayishira mu bibazo bikomeye, ku buryo Israeli ntibashobora kwimbura ngo ntibice bija mu maboko y'abansi babo. Ibintu byari bimeze nabi cyane. Kandi muri ico gihe Gideyoni nawe nk'umwana w'umwisirayeli yakora asoroma ivyiwe ariko abinyegeza kubera gutinya abansi. Iyi nkuru twarayifatiye ko ku munsi wa Mungu uheze, kugira ngo dushobore kurabira hamwe ingene mu buzima bwacu dushobora kuba abaprisonnier, ingene mu buzima bwacu dushobora kuja mu minyororo y'ivyo turiko turacamo. Twarabonye ku munsi wa Mungu uheze ingene Satani ashobora guhagurutsa ibibazo ari mu muryango wawe, ari mu gihugu cawe, ari mu kazi kawe, ari mu ishuri yawe, canke ari mu migambi yawe ufise, hagahaguruka ibibazo. Ariko rimwe ivyo bibazo bikaza bivuza urwamo rwinshi cane. Gideyoni yari yarashitse igihe mu buzima bwiwe uko twabibonye, hageze igihe bamererwa nabi. Ivyo mutabonye mu gice ca 6 w'iyo nkuru ukageza ku murongo wa 6 ugasha ku murongo w'7, ijambo ry'Imana rivuga ngo Abisirayeli baririra Imana. Bwana sifiwe sana. Abisirayeli baririra Imana. Imana imaze kumva amarira yabo ibarungikira umuvugishwa. Imaze kubarungikira umuvugishwa ibabwira ivyo igiye gukora. Ariko si ivyo gusa, imaze kubarungikira umuvugishwa, ako kanya nyuma y'igihe gito nico gihe Imana yaje igasanga Gideyoni atekewe n'ubwoba, ateye ubwoba na situation yiwe, aganjwe n'ibihe bibi yari asanzwe arimo. Imana itangura conversation n'umuntu wayo kugira ngo imubwire ivyo yo ishobora gukora. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe naganiriye n'umudamu, ntaba ngaha ariko kandi n'umuntu nafasha mu bintu byo mu nzira y'Imana itandukanye. Ariko kandi akaba yari umuntu afise ukwizera kudasanzwe.
uko namumenye uko ndamuzi ni umuntu w'ukwizera mu buryo budasanzwe, ni umwana w'ukwizera. Amaze kubaka arimuka aja kuba mu kindi gihugu, aba mu gihugu ca kure. Ari igihugu yagiye kubamwo cyo muri Afrika, ni igihugu baraguza cane. Muri ubwo buzima abayemwo atangura gushika ahantu, uravyumva, amenya yuko n'abakristo mwishengera asengeramwo bararaguza. Hari ibihugu hiyo n'abakristo bararaguza kandi bitwa ko bakijijwe, kuko muri culture yabo bafise umuco wo kuraguza udasanzwe. Ariko rero uyu mudamu agira ikibazo, ashitse aho hantu, kimwe muri mission yari afise icifuzo n'indoto yo kubona umuryango wewe ukizwa kandi ahinduye ibintu byinshi. Imbere yo kuva mu gihugu yari afise umugambi wo kuzozana abantu mugakiza mu buryo budasanzwe. Ariko amaze gushika aho hantu, atangura kuba muri environnement y'abantu baraguza, akamenya yuko hari n'abakristo baraguza, akamenya ko hari n'abapastori baraguza. Inyuma y'igihe amaze kuvyara umwana, atangura kumva yuko no muri uwo mutima wo kuraguza hari igihe bafata abana bakaja kubatanga nk'ibimazi, nawe bimutera ubwoba. Amaze kuvyara akabera amaso umwana wiwe kugira ngo ntibaze bamumutware. Si ivyo gusa, umunsi umwe abona uwundi mwana mubaje ngo kubera ko uyu mwana batamumwa imishatsi, umwana wo muri iyo culture yaho hantu, agira ubwoba ati barambwiye yuko bafata imishatsi y'umwana igishashi ry'ayambere avukana muyita gute? Niyo bafata bakaja kuyitanga. Uwo mwana araza aramubaza ngo kubera iki ngutamumwa? Buno nyene wa mudamu acagira ubwoba, arava ko avuze ko ashaka kumumwa. Akaba ari umwana wo muri iyo environnement. Umudamu buhoro buhoro agenda ubuzima bwiwe buhinduka bubiha, kuko akimvira mbega nzokora gute. Aranambwira ati nta n'umukozi mfise, kuko noronka n'umukozi bazondogera umwana. Aba muri ubwo buzima, umunsi umwe aranyibuka arambwira ngo Imana yakunyibukije ndaguhamagara. Arambwira ati pasteur, merewe nabi cyane ku buryo ndumva yuko je birandenge, ndakeneye kumfasha. Ndumva ntekewe n'ubwoba, ndumva yuko vemanda ahantu ameze nabi. Ndaja no gusenga, uraza ahantu kuntu hameze, ndaja no gusenga nkumva ikirere kirugaye, nkumva sishaka gusenga. No gusenga nabihevye, ndamubaza none usengera he? Nta na eglise mfise. Uravyumva? None uravyumva? Arambwira arambarira, ahejeje kumbarira, ca numva Imana iranyigishije ikintu gikomeye. Murabizi bantu b'Imana, igihe cyose mu buzima bwacu, ndashaka kubikubwira unyumvirize neza, wugurura amatwi uri we wese. Igihe cyose mu buzima bwawe muntu w'Imana uri muri kino kibanza, igihe cyose Satani azokwama yipfuza yuko ubwoba buhamplasa ukwizera. Naratangaye uwo mudamu ariko arambwira ayo majambo, narumva ko ndiko numva uyundi muntu mushasha. Ndamuzi nk'umuyizi mu kwizera, ariko mu mwanya muto mu kuvugana nariko numva umuntu ari down, ari kwitapi. Ndamubwira nti madame, jewe sinduta ico we wokora. Ndamubwira kandi ikindi kintu acoga madame, ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri twebwe aruta uri mu isi. Aho uri bararaguza, ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe, ivyo byose Satani arabikora kugira ngo yugarane umutima wawe utangure kuja muri insecurity. Ugasanga umuntu asigaye abayeho yirarira, bakoze ku gikombe ciwe ati ntugikore, bamuzaniye amazi yuguruye ngo sinywa yuguruye. Ukabaho utekewe n'ubwoba, kuko waramaze kuba preshe, waramaze kuronka predication ikubwira ingene Satani agomba kugusambura, ikubwira ingene uri muri environnement migraguza, ikubwira ingene uri mu gihugu kigowe, ikubwira ingene uri ahantu hameze nabi. Ayo ma predication ko tukayakira aradukonditiona. Inyifato umuntu agira iri determine n'ivyo agaburirwa. Gideoni yirotruvye asigaye ari mu nyifato yo gukubita ivyo kurya, abinyegeza, akubita, abinyegeza, abona ikirengana, avuga ngo bararenganye, akabaho muri ubwo buzima. Igihugu kimerewe nabi, ariko kandi we ariko arakubita, anyegeza, bafise abansi b'Abamidiyani, ariko abayeho mu bwoba. Bantu b'Imana, sinzi ko mumva ico nshaka kuvuga. Hari igihe tubamo mu buzima dutekewe n'ubwoba.
bantu b'Imana, hari igihe ubaho mu buzima uri kondisiyone n'ingene mu kazi kanyu bagira bagabanya abakozi kandi uri kuri liste yabo bazokwirukana. Kandi kuko wibaza kuri liste ukamara amezi umerewe nabi, uragwaye umerewe nabi. Kubera iki? Kubera uri munsi ya couverture y'ama information ariko arava mu byo mu kazi kanyu katagenda neza. Ariko kandi no munsi ndaje kubwira ikintu kimwe, muntu w'Imana, ishengero ry'Imana duhamagariwe kuba munsi ya couverture ya foi. Bwana sifiwe sana. Umutaka uyu munsi muri kino gitondo ngiye kugutumirira kwikorera, umutaka ugomba guhagarara hejuru y'ubugingo bwawe, umutaka ugomba kwishimikiza, n'umutaka witwa kwizera. Muntu w'Imana, uri kuribwa, uri kuratwagwa, uriko urabohwa, uri kurashigwa mu minyororo. Gideoni yari yamaze gushigwa mu minyororo. Narigeze kwigisha ndavugira ijambo mu bigwanishwa vy'imhemu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kimwe mu bigwanishwa vy'imhemu dufise citwa ukwizera. Reka nsubiremo mvuga aka kantu. Ukwizera Bibiliya ikwita inkinzo. Umusirikare w'umuroma wa kera mu kugwana, inkinzo yiwe yangana n'ingena ngana. Nukuvuga ngo ndi nyuma y'iyi nkinzo, imyami yose bantera ntiyashobora kumbona kandi kamera ntindondere naha nyine. Yesu ashimwe cyane. Iyi nkinzo yari yo kumukingira imyami n'amakuru mabi yose y'umwansi, amubwira ko adashobora guposeda ubutaka bwiwe, imubwira ko adashobora gufata amasezerano yiwe ngo yinjire mu butaka bwiwe no mu vy'Imana yamusezeraniye. Iyi nkinzo yabifise taye y'umusirikare. Iyi nkinzo mu Baroma bayikora kuri taye y'umusirikare. Ntibapfa kubikora muri groupe nini, ariko umwe wese bamukorera ingana na size yiwe. Kubera iki? Kuko nico kintu cyonyine gishobora guproteja ubuzima bwacu bwose. Nico kintu cyonyine cyatuma badashobora kumurasa imyami, kuko igihe imyami baye myinshi yagenda kuri inyuma y'inkinzo yiwe. Ariko reka nakubwira ngo ntiyagenda inyuma y'inkinzo yiwe muri forme defensive. Nuko muranyumva abantu b'Imana. Muri imisi bimeze nabi, bana reka basi n'amashikano ndeke kuyatanga ko turakenye, hagira hazi biza reka ndabike. Bantu b'Imana, ndabwiye ngo la foi n'est jamais défensive. La foi est une arme offensive. Igihe umusirikare yikingiza inkinzo yiwe, ntibyamuproteja gusa, ariko byamupermeta no kwavansa. Uravyumva? Akavansa. 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 Ni igikoresho cyo kwavansa. Reka ndakubwira ngo ukwizera ni igikoresho cyo kwavansa. Hari abantu no munsi muri kino gitondo batariko baravansa. Hari abantu muri kino gitondo binyegeje gusa. Hari abantu muri kino gitondo bari muri insécurité. Hari abantu muri kino gitondo batekewe binyegeje abamidiyani. Gideoni yari inyegeje abamidiyani ari nyuma y'inkinzo yiwe, ari prêt kunyegeza. Imana irazira musangira mwati Gideoni, qu'est-ce que tu fais? Uri mubike? Uri muri strategie zo gupfa. Uri kura prepara fin ya famille yanyu. Gideoni ndakuzana inkuru nziza. Haguruka wa munyenkomezi we, ugende gukiza umuryango wawe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo haguruka wa munyenkomezi we, ugende uzane agakiza ku muryango wawe. Hari igihe tubaho turi mu miryango ifise ibibazo bikurikirana canke twagiye tubamwo. Hari igihe dukura muri famille hari esheke. Hari igihe dukura muri famille yacu hariho eta ya esheke iri permanent. Ugasanga hari ibintu vyamwa vyanse. Ugasanga umuntu w'umukristo umuryango wanyu waratekewe n'ugwanko. Hari amakonfli muri famille zanyu. Hari ibibazo muri famille zanyu. Hari ukwiga no kudaheza muri famille zanyu. Hari ukuraguza no kurogana mu muryango wanyu. Hari ukuyobegwa, hari ukudivorsa. Hari kibazo kiri muri famille yanyu. Aho ugasanga umuntu w'Imana nawe ne yakijijwe, Imana ije kumurabika mubaza ati Aimable urihe? Kamuga ati tumerewe nabi wacu. Aho ni Imana yasanze Gideoni, imusanga muri eta ya attente na peur. Ni nkuko Imana aje kumubaza ati Aimable uri kutakaza, mbega wowe uri gukora iki? Erega birabe neza. Bantu b'Imana, genda mu checking, genda murabe indoto mufise, mugiye kumenya abo muri bo. Mbega ubuzima bwawe buriko buravansa mu ndoto zawe,
cyangwa wastagnye uri kurashaya aho uri tu n'avance plus. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga muri sani wanyu abiwanyu baricaye banyogosenge bakoranye nyogosenge niwe tante uravyumva bose barahari n'ibintu nyene nk'ivyo swati ni muri bitubitego cyane bakoranye bakora ngo ngo hajya gashango ntuze ngo nasekuru ngo nivyo vyamwishe ateyashe iwanyu vuma ntimuramba hari n'abantu mu ruko zose bavuga ngo ngo so yishwe na ntuzenye umuntu kuraba neza ugasanga umuntu w'umukristo nawe asigaye ari muri yo état d'esprit usigaye ukroya umuvumo w'iwanyu uranawikanga. Niyo uje kutubwira ngo dusengere umwana wawe yavutse uzana muri ya muhemu yo kuvuga ati ndimusambure wasenga ukavuga ibintu byose ngo pastor ngo areke no gutavusengera uyu mwana wanje iki iwacu bagwara fwa cyane kandi bicwa na kandi iradukarira cyane ndagusavye usambure ico kintu ku mwana kubera iki kuko usanga umuntu ameze nka Gideyoni ari muri realite yiwabo ari mu buja bw'ivyiwabo akubititse ari mu bwoba bw'ivyonyonya biwabo. Bwana sifiwe sana. Ugasanga umuntu w'Imana araho hantu wabicaramwo nta nkuru nziza uri kurababari nta ciza uri kurababwira civye Imana ishobora gukora. Warakijijwe ariko usa nabo iyo hageze yuko muja muri karande. Warakijijwe ariko usa nabo iyo hageze yuko utegerwa n'ubwoba. Bakavuga ngo bajya bavozine bamye baturoga kuva kera nawe ugasohoka ufise Bibiliya ubaraba gucyanye. Hama umuvozine Janine yaza kukuramutsa ngo yambo ni unkoreko. Ugasanga nawe wakijijwe comportement yawe iranyereka absence ya foi. Or ntidushobora kumuhimbara atakwizera. Reka mvuge muri kino gitondo ngo ntushobora guhimbara Imana udafise ukwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaryoherewe na Abrahamu apana kubera ibikorwa yakoze. Imana yaryoherewe no kwizera kwa Abrahamu. Reka abantu b'Imana babwire ngo kwizera kwanyu kuri agréable à Dieu. Ndavuze ngo kwizera kwawe kuri agréable à Dieu. Reka nakubwire peu importe kiriko kiragukubita, peu importe kiriko kiragushishura, uyu munsi ndashaka mwikunkumure ikintu cyose cyitwa ubwoba. Uyu munsi ndashaka wikunkumure ikintu cyose cyitwa iminyororo Satani ariko aragushiramwo. Uyu munsi ndashaka wikunkumure ikintu cyose kikugumiza hariya. Imana irazihagurutsa Gideyoni iramubwira ati haguruka wa muhizi we uje gutabara umuryango wawe. Haguruka wa muhizi we uje gutabara igihugu cawe. Ariko hari ikintu kintangaza muri iyi nkuru. Mwari mubizi Imana mu kwishura abanyagihugu b'Abisirayeli bariko barasenga munyumvirize neza ingene Imana ikora. Imana ab'Isirayeli ngo bamaze gusenga bakayitakambira. Murazi ico yakoze? Yo yacija kurondera Gideyoni. Bwana sifiwe sana. Ngo Abisirayeli bararize Imana nayo iheje kumva amarira yabo iciza kurondera Gideyoni. Haleluya. Haleluya. Ndavuze ngo nta kintu Imana ikora itagukoresheje. Irabishoboye ariko irashaka abantu baparticipa kuri miracle yabo. Ndavuze ngo uyu munsi muri kino gitondo hari abantu Imana igiye gukoresha bagiye guparticipa muri miracle Imana igiye gukora. Turashaka igitangaza c'Imana ariko bamwe mugiye gucika imirongoti y'igitangaza c'Imana. Turashaka igitangaza c'Imana ariko bamwe mugiye gukoreshwa nk'ibikoresho by'ibitangaza vy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni gute abarundi bosenga Imana ikaza kukuraba wewe? Ni gute Imana yo kumva amarira y'abarundi hakuja kuvugana n'abapoliticiens ikaza kuvugana na wewe? Erega Imana imaze kuza kuraba Gideyoni arebwa ati Imana wihenze adresse warukiye kuja muri palais présidentiel warukiye kugenda mu Kigobe niho warukiye kuja wowe uje kuraba jewe rega Bisirayeli abigende tuberewe. Ndavuze ngo ntaja aho hose wibaza aji wawe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndaza kubigusigura neza ngo vyumve neza. Bwana sifiwe sana. Aje iwawe. Gideyoni ntaco yarari kiretse kuba uwanyuma muri vyose. Ariko uwanyuma muri vyose Imana niwe ije gutemberera, Imana niwe ije guhagurutsa. Igihe profeti yamaze gutanga ijambo yuko igiye gukiza Isirayeli, igihe Isirayeli batanguye kuraba ingene Imana igira ibakize, igihe abantu bumva amasezerano bagatanga kuraba aho Imana igira ice, nyana kubwiye ngo hari igihe izoca mu nzira udashobora no kwibaza, kuko igihe abandi bari biteguriye yuko Imana iza kumarira imanura umuriro uvuye mu ijuru, Imana aje kurondera Gideyoni, le plus petit de tous.
imaze gushika kwa Gideyoni imubwira ati haguruka wa munyenkomezi we ugende gukiza. Gideyoni aramubwira ati ahoga mana nawe uri exagera vraiment, abakizwa bari exagera, abantu bizeye baranduhisha. Hari umuntu yambwiye ngo je ngusigaye nshishwa n'ibintu byo kwizera. Numvise ngo n'umuntu akaravuga ibintu byo kwizera ngo je ngo birandambire ngo uraza aho nizereye. Ni wizeye kuko iyo waba warizeye byari kuba byarabaye, kikubwira ko utizeye nuko bitabaye. Ndakunda agakiza kuko agakiza gafise urundi rurimi tutamenyereye. Imana iraje kuri Gideyoni aramubwira ati wamuhize genda utabara abantu banje. Gideyoni aramubwira ati Mana wewe vraiment ifare kurondera babandi bambaye amakoti dimanche muri eglise. Raba je naje nambaye aga t-shirt, fise ikirato kimwe ni jeans imwe. Uje kuraba je Imana avuga ati yes. Je kuraba wewe. Maze gituma abantu b'Imana benshi muri mwebwe mutekeye ubwiza bw'Imana. Imbere yuko ikibazo kiba ahantu hose Imana ibizi ko kizoba. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko igihe Adamu na Eva bacumuye ntivyakanze Imana, ariko Dieu avait déjà prévu le sacrifice. Imana yari yateguye ko Yesu azoza gucungura umuntu kuko Imana anticipativement yari yabonye ko umuntu azokora icaha. Rero Imana ntiri responsable kuko ifise information, ariko ifise information kuko ari Imana. Abantu benshi batamakosa ku Mana ngo ibi byose yarabibonye ngo vyabaye iri here. Reka nakubwire Imana kubibizi ntibiranda responsable. La connaissance d'une situation ne te rend pas responsable de la situation. Ariko kandi kumenya ikintu bishobora kugutera kuba umuti wacu. Israeli taraca mu kibazo na kimwe. Igihe mama Gideyoni yaracibungenze ka Gideyoni akavanga kana kanyuma n'agahererezi navyaye rutandatu akana kanyuma kajya kiwe kanyuma yavyaye adashaka par accident yafashe na contraceptif ngo ntavyare. Uravyumva yavuze ngo nta wundi vema ngo turahejeje ngo batanu barakwiye. Kakandi kavutse umenga ni accident. Uravyumva kandi kakavuka gafise ya sex nyene bama bafise. Yarazi karaga kobwa asanga na kandi gahungu ka 6 kajya nyene umenga kavutse mutagashaka, Imana yagashaka. Kari mu mugambi w'Imana, kari mu vyimviro vy'Imana. Imana ikabona nka alternative ku kibazo kiri imbere. Mu myaka 30 abamidiyani barabaganza, ariko 30 ans avant Dieu avait prévu. Imana yari yarahamagaye aka kana twasengeye gatekeye umugambi w'Imana umatanye nako. Ibibazo azobona kuze azobibona nk'uko abibonye ari bishasha. Ariko Yakobo yaravuze ngo bene data ntimutangazwe, ntimumere nk'abatangaye, ntimumere nk'ababandi mubonye bitandukanye bibagerageza. Kuko ibigeragezo byo kwizana ugukuza kwizera kandi bikagomba guproduza patience. Ikigeragezo twe kiradusurprena, ariko Imana ntikitangaza. Ingene Burundi bumeze uyu munsi twe biradutangaje, ariko Imana ntibitangaje. Kandi Imana y'u Burundi ndayishimira yuko tutaraca no muri ibi yaramaze gutegura inyishu. Kandi ico ndayikundira hari igihe iteba kuyizana kandi yifise. Rero ndakunda Imana iducereza, ndakunda Imana ihora idutevya. Kandi umunsi uzokwiga gukunda iyo Mana ihora iteba uzobushitse ku ntambuko ikomeye mu gakiza. Umunsi uzokwiga gukunda iyo Mana ukayihimbaza yatevye kwishura uzobugeze ku ntambuko mu kwizera. Kuko uyizera uyikurikira agomba kwizera kwiriho kandi kwigororera abayikunda, ko izana inyishu ku bayikunda. Abakunda Imana tugomba gushika kumenya gukunda timing y'Imana iri antipatike kuri twebwe. Ni bande bazi ko Imana ifise inyishu y'u Burundi? Ni bande bazi ko Imana ifise inyishu y'ibibazo byabo? Bwira mu micayo tutarabijamo yari ibizi. Rero nico gituma uyu munsi turahimbaza. Haleluya. Nico gituma uyu munsi turamuhimbaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko kutagira ica bikoreye sukunanirwa, kutagira ica bikoreye nuko atarashaka. Rero dukompoza indirimbo ivuga ngo dakunda iyo Mana itarashaka. Yo, Bwana sifiwe sana. Muraza abakristo bavangiwe na hotari y'inyishu.
haguruka wa munyenkomezi we. Mana weho twakumviye basogokuruza ngo bagira ibitangaza ngo bakwiye muri Egiputa, raba ingene tumerewe, raba ingene usanze meze. Reka sha ivyo bintu Imana yakora kera ubu ntigikora. Reka sha ivyo bintu niki, reka kumbwira ivya kera. We talk about the present. Haguruka ugende. Ariko kubera abana b'abantu dukunda gusuka imitima, n'umuntu agusavye pardon uhora uyimwima kuko nturaronka umwanya wo kumubwira ingene bashavuye. Hari abantu bavuga pardon n'ingoga, akaguhonyora kabiri kandi umenga bigira nibigira nkana gacaza ngo pardon. Imbere kuvuga pardon ako urabona wewe rabagambira narenganyura honyora gutyo akove ano ngene kirato shaka muzi gena iyo taro yawo umenya mano yanje ugise gute nagusavye pardon banzorere mvuge. Imana iramuzaniye inyishu ariko nawe nagira yitera umuhari. Manu ari ngene tumerewe uraziga Imana batubwiye ivyawe ibiki hewe reka kunsubiramwo kahise, reka gukonjuga au passé kuko jenje gukonjuga au présent. Haguruka n'inkomezi zawe uje gutabara abantu banje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire ico presence y'Imana itumarira abantu b'Imana. Ico presence y'Imana itumarira nkuko Gideoni yari ameze. Presence y'Imana, kubaho kw'Imana kusanga. Reka ndabagirega abantu b'Imana, ubutumwa bureke kuvugwa kubera ubukene buje. Bakubwira ama perspective ukabona umenga mu Burundi ejo hagiye kuba hakenya. Waganira n'abantu, abantu bose ngaha muri ko murimuka, n'abafinansa neza igikorwa bariko barimuka. Uravyumva? Hari igihe rero wisanga situation nk'izo ziriko ziragushira mu yindi prison, ukamera nka Gideoni ariko aranyegeza abamidiyani, ukamera nk'umuntu ahubwo ejo azopfa, ejo bizohomba. Ariko mu rundi ruhande ukavuga donega Mana, jewe eske nkwiye kuba influencer ibi biriko biraba, nimba vyafex igihugu nanje nkaba ndakirimwo, eske birafekta indoto? Nuko muranyumva abantu b'Imana? Reka ndakubwira iki kintu. Twese hari ahantu mu buzima amakuru mabi twumva atari nayo twumva gusa afatika, kuko hari ibintu bifatika, n'est-ce pas? Ni gute udilinga n'ibibazo bifatika par la foi? Ni gute ku kintu kiri clair noir sur blanc ifise uko gisa wewe waplika la foi? Ni gute ku ngorane iboneka ko ari ingorane wowe uzana ivyo kwizera? Naho rero kwizera kwacu kugeragezwa, naho kwizera kwacu kugeragezwa. Je ndiko ndasoma inkuru ya Gideoni, sindamubona nkawe, ndashobora kuronka application y'inkuru ya Gideoni kuri situation yanje ubu nyene ahamagaze ngaha. Nawe sur le plan personnel birafise ico uriko birakubwira mu migambi yawe no mu vyipfuzo vyawe no mu byo washaka gushikako. Wumva umenga uri bloqué, uri kuri imviri yuja, demande za visa zaragwiriye ubu, ariko usanga atari Imana yakubwiye guhunga, usanga atari Imana yakubwiye ngo ugende. Uyu munsi botanga visa muri ambassade y'Abanyamerika aha muri Eglise aha anya mama toja dutangura Apollinaire bishasha kuko avo Marc plaire. Imana ishimwe ko bazitwima. Kuko hari ibintu abantu badakeye no kwiyumva batira no ironka ibisigaye hewe nzobe yashitse hariya. Hama natwe twagenda hariya tugahura n'abantu batubwira ati ve manoronka ingene ntaha notaha ko bati ndiko ndumva neza, ndiko ndabitahura neza. Wogira gute? Notaha nanka gutaha taco ndashikako ariko ahandi ho notaha. Kukiga abantu b'Imana, umuntu wese arafise ikibanza ciwe c'umugisha.
hashobora kuba hajya canke hashobora kuba ngaha. Rero niyo dosiye Imana igomba kuyemerera ikagira icyo bivuze ko mu izina rya Yesu. Ya Gideyoni Imana yamubwira ngo haguruka wa muhizi we, ariko si ivyo gusa. Gideyoni, reka ndababwire abantu b'Imana, presence y'Imana, reka ndakubwire, reka nkoresha iyi terme, tu es condamné de demeurer dans la présence de Dieu. Bantu b'Imana, nk'agafi ugakuye mu mazi ngene gapfa, niko natwe dukuye muri presence y'Imana twohwera. Kubera iki? Muri presence y'Imana hari izindi information. Iyo ubwiza bw'Imana bwakubaye ukaburi mu masengesho ukaburi muri presence y'Imana, wumva hari icizere Imana iriko irazana, wumva hari ibintu bizima Imana iriko irahaviva, wumva hari indoto Imana iriko iravyura, wumva hari ico Imana iriko iragukomunika. Imana irakubwira ngo tegura iyi minsi yo gukora ibi bintu, ukavuga uti nta mafaranga nabifitiye, ariko kuba muri presence yayo ikakubahura, ikagukuramo ubwoba. Gideyoni yarasenze avuga ati Imana mpa ikimenyetso, agenda azana ikimazi kugira ngo ashiraho principe za connection, azanye ikimazi. Imana izana umuriro muri communion, aba persuade yuko bwa bundi sinkwiye kuba umutindi aguma nyegeza, aguma atinya abamidiyani, ahubwo ngiye kwambara ikoti nkagenda gutabara ihanga ryanje. Amaze kugira gutya, Imana imaze kumubona ko ari prêt, reka nakubwira ngo hari message Imana itazoguha itabonye kuri positione muri foi. Hari ibintu byinshi wazi Imana ngo Imana agira icumba ariye rikubarira uhindukiye, ariko nyamara kubona ku mutima wawe uhindukiye, ico bita conversion, ico bita guhindukira à 360 degrés, ikabona umutima wawe urahindukiye, then Imana izovuga. Kuko Imana niha indya z'abantu tubwa, ariko irakeneye kubona foi. Uyu mugore aravuga ngo mwami nutubwa duhora tugira ibisigaye ku meza. Yesu abonye uyu mugore aravuga ngo sindabona ukwizera nk'uko, kuko mbonye ukwizera umwana wawe arakize. Igihe cyose imitima yacu itari positione muri foi, tuzomisinga iciyumviro c'Imana, kuko turi inonde n'iciyumviro c'isi. Haleluya. Vuga amen ndengana. Umviriza muntu w'Imana, iyo uri kuravugana n'Imana itangura kugushiramwe ibintu utaje ufise mu vyimviro, kuko muri presence yayo iriko iguha ama information y'ivyo utaruzi. Mbega wari ubizi ko ndagufise ku mugambi mwiza? Mbega wari ubizi ko ngira ndagukoresha? Mbega wari ubizi ko ngira na accélere speed ya ministère? Mbega wari ubizi ko ngira na accélere igikorwa na impact yawe? Mbega wari ubizi ko ngira ndagukoresha kurusha ati hambo urabona ingene situation mu Burundi meze? Ewe ngira nkore, reka kunyereka Burundi. Ico ariko ndashaka kuvuga abantu b'Imana ni gike. Imana ni Imana y'umuntu ku gatwe kiyo. Nkuko indoto zawe uzikoreye wewe wenyene, niko n'ubuntu bw'Imana bujaye n'izo ndoto buri ku gatwe kawe. Ni biri general, biri personnel. Nico gituma udakwiye kota umuriro wo muri general, ugomba kota umuriro wo muri individuel. Imana imaze kubona ko Gideyoni ari prêt gukora, Imana yamubwira ngo genda hehe? Kwa so. Ndagomba unyumviriza aho hantu. Genda hehe? Kwa so. Apana muri administration y'urwego rwo hejuru rw'igihugu, ja kwa so. Ndagomba kuvuga famille. Genda kwa so, fata inka kijya kimazi ca so, genda ufate kijya kigirwamana so yamanitse mu nzu yiwe kiyo presenta Bayali. Genda kwa so, genda ukibomore, genda ugisangangura. Reka nakubwire, igihe Abisirayeli barireze ngo Imana ikize igihugu, ariko igihe Imana yaza gukiza igihugu ntiyahereye ku rwego rw'igihugu, ariko Imana yahereye ku rwego familial. Bantu b'Imana munyumvirize ndababarira, twaratakaje objectif z'Imana ku miryango yacu, twaratakaje ingene Imana ibona ibintu. Bwana sifiwe sana. Reka nakubwire, ijambo ry'Imana rivuga ngo nihagira umwe muri mwebwe abakijijwe, nabi wabo bazogera gute? Bazokira. Wewe warakijijwe, ariko kubona wewe tugufise warakijijwe, famille yawe iri beni. Ndavuze mu muryango wawe urahezagiwe kuko wewe wakijijwe. Ndavuze mu muryango wawe urahiriwe kuko wewe wamenye Imana.
bashobora kuba batarayimenya ariko kuko wowe wayimenye barahiriwe. Imana imaze gukonekita na Gideyoni imurungika kwa papa. Gideyoni ashitse kwa papa amenagura, akosora ibintu, akorije ibintu, afata ivyo yashizeho bitari vyo arabibomagura, arabisambura. Amaze kubisambura, abantu mu gatondo basanga ikigirwamana co kwa Gideyoni Yowasi cabomotsi iwabo. Baza kwa papa wiwe bati mutama, rega Imana yacu bayibomoye, rega Imana yawe bayisambuye, mutama reka kumfira. Rega Imana yawe bayisambuye. Uravyumva? Baragira amatohoza, baraca mu ikartier bakabaza ngo mbega ngo wewe wari hehe ejo saa 3? Ngo je nari kumira ntuze wewe wari hehe? Uko bagenda bugara cercle y'amatohoza bagwa ku gatipe kitwa Gideyoni. Babone mukazane tukabufe gaheje kwica Imana. Reka nakubwire, bamwe bariko basaba ko Imana ikiza igihugu, ils étaient toujours attachés à leurs idoles. Turasaba ngo Imana ikize igihugu ariko mu buryo bw'umuco ari bundi ugasanga turacari atashe ku mayidole, turacaboshwe n'iboshe imiryango yacu, turacari mu bipfuye, turacayerera, turacasamaye. Gideyoni amaze gutahura iyo responsabilité avuga ngo ngiye kubanza gukosora ibintu iwacu. Bantu b'Imana turafise abacu badakijijwe, bantu b'Imana turafise abacu bafise ibibaboshe. Kandi reka nakubwire ngo nta kintu kihari cyo kubatabara kiruta wewe, kuko Imana nimba yarakurokoye muri ujya muryango igomba kukugira canal, igomba kukugira tuyo, igomba kukugira umurongoti wo gutabara umuryango wawe. Ariko iragomba kuprena conscience yuko muri iyi esclavage y'abamidian urimwo, yuko muri ibibazo urimwo, muri ibinyororo nibitangura mu kuja kugira délivrance militaire, ariko bitangura kugira délivrance spirituel. Umuryango wawe usenga ibigirwamana, umuryango wawe uri kure y'Imana. Gideyoni asubira kwa papa, arabomora ibintu byose, azana agakiza muhira. Babwira papa we bataka agapeti tukabufe, aravuga ati nimukabufa, nimba kagwanije Imana twahora dusenga, nimba ari Imana ya vrai ni kibufire. Ariko babonye Imana itakabufye baca bagaha izina rishasha, baca Imana igatransmeta autorité kuko karazanye délivrance muri famille. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana munyemere ndababwire ngo mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imiryango yanyu igendererwe n'Imana. Mugomba gukora ibishoboka byose ngo igicaniro c'Imana kibe mu nzu zanyu. Mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imiryango yanyu bénéficie de la présence de Dieu. Reka ndababwire abantu b'Imana, nimba ari ikintu nasanze Imana itarimwo, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe cy'iherezo abantu bazokwikunda. Nasanze twarahushije cyane kuko amaso yacu araba kuri twebwe igihe Imana yaduhamagaye, ariko ikaba ifise na plan ku miryango yacu. Ndavuze ngo Imana isubize mu mutima wawe umutwaro ugirira agahinda n'amarira abiwanyu batarakizwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryuzuyemo ama exemple muri Bibiliya y'abantu bazaniye agakiza k'imibiri, abari bagwaye ingwara. Hariho n'abaza mu gikorane, ninde afise umushwaro ngaho, hariho n'abaza mu gikorane uravyumva nkuko kwa Christian akaba afise abiwabo baragwaye, akaba afise umushwaro, akavuga ati Petero sengera uyu mushwaro kuko nafise uyu wacu agwaye, yawutahana muhira akawumuterekako abantu bagakira. Ibitangaza byarakoretse. Ijambo ry'Imana rivuga igihe baregana nk'intumwa, abantu bazana abiwabo bagwaye bakabatereka kugira ngo igitutu ca Petero kibakize. Abantu bari bafise conscience, abantu bari bafise souci yuko abiwabo bakira, yuko abiwabo babohoka, yuko abiwabo bagendererwa n'Imana. Agakiza si club y'abaporoti twakijwe turi afirme, affermi, circoncis et baptisé duhurira ngaha anya, ariko abiwacu batazi ivyo turimwo, nk'abantu bagiye kunywa kanyanga, inzoga itemewe n'amategeko. Ariko bagomba kumenya ivyo turimwo naho turi nico tuhakura. Nimba hari nico twobashira iyo bari tukakibashira, nimba ari abo twozana mu bumuga bwabo ngaha tukabazana, ariko bakakira ico Imana iriko irakora, kuko notre Dieu est un Dieu vivant. Ntibona igihugu itabanje kubona imiryango. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntabona igihugu atabanje kubona famille. Ni gute uyu muhizi imbere yo kuja kumobiliza abasoda yabanje kugira correction spirituelle yiwabo? Nuko nta ntambara bari kunesha hatabaye correction spirituelle. Muyandi majambo ndagomba kuvuga ngo hari ibintu Imana iriko iragomba
ko dukoresha nk'abantu itumye, nk'abantu yasize, nk'abantu igomba gukoresha. Ni bande bari convaincu ko imiryango yabo ikwiye gukizwa ikabohoka? Raba ingene bameze, raba ivyo barimo, raba ivyabo, raba esheke zibagize, raba ingwara zibagize, raba ubutindi barimo. Ninde azobibafasha je nawe tudahagurutse ngo tubimvireko? Naragutumye ku munsi wa Mungu heza ati dutumira abantu bo muri famiye zacu. Igihe nariko ndigisha nashitse hari inyuma, mbona umuhungu, numva Imana imbwiye ikintu kuri famiye, nibaza ngo niwe nkwiye kusengera umuryango wiwe, ako numva Imana irambwiye ngo bwira abantu bazanane nabo mu miryango yabo ku munsi wa Mungu. Simfise ibintu byinshi shaka kubivuga ko cane, ariko uyu munsi ndagomba gusenga ngo Imana ikora igitangaza ku muntu wese yatumiwe ari muri kino kibanza. Uraza kubona kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka ndangize mvuga gutya. Gideon amaze kugira correction mu nzu yabo, amaze gutahura inzira z'Imana n'umutwaro w'Imana kuri famille. Haleluya. Atangura guhamagara imiryango yose ngo ije kugwana. Ariko ndangiza, reka ndangize mvuga iki kintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Gideon ahamagara imiryango yose atotaliza abasirikare 32,000. Reka mvuga uko. Hari igihe Imana igomba kudukoresha, ariko natwe twamara gutahura umuhamagaro w'Imana tukazana les techniques, tukazana les techniques humaines. Reka ndababwira ikintu kimwe muri iyi minsi 40. Hari ibintu Imana igiye gukorera abantu, hari ibintu Imana igiye kudeclencher. Ariko reka ndakubwire ikintu kizoguha kokonesa ingene Imana iri kirakora. Imana igomba gushiramo signature yayo, ikoresha amatekinike y'abantu mu gukora ikintu. Ikoresha umuti utariwo ku ngwara itariyo. Okay? Imana igomba gukora ikintu igashiramo signature yayo, ikoresha umuti utariwo ku ngwara itariyo. Hama ingwara igakira. Mwavyumvise? Vuga umuti utariho ku ngwara itariyo, hama bigakira. Wavyumvise? Gideoni yamenye ko yakiriye umutwaro, yakiriye umuhamagaro, yagize ukwizera ko Imana igiye kumukoresha. Ariko muri uko kwizera ko Imana igiye kumukoresha, Gideoni acayibaza yuko rero Imana ikeneye abasoda benshi cyane. Aca arahamagara mu miryango yose bazana abantu 32,000. Gideoni arababwira bose bahagurutse abarengana 32,000 abaraba. Avuga ko ari bazotugwanira. De l'autre côté abansi babo batonze ni benshi cyane. Bibiri ivuga ngo abamidiyani ngo bari innombrable, bari bameze nk'umusenyi wo ku kiyaga, bari bameze nk'inyenyeri bagira bagwanye Israeli. Gideon nawe namaze kuvyumva nawe hamagara utwiwe 32 bare. Uravyumva azaye 32,000 biwe arapanga anya kabarengana akabaraba akabapasa hovi akabona bafise ibifu imbere akavuga ati nabasaje uga ntimunande moralize ntimuzana abantu babagirengara imbere mu bunshira inyuma sindabona ko ndashaka babaganga rero bazi imbere. Uravyumva? Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi muri iyo spectacle yose amaze kubona ati muzogwana uku, muzorasa, muzoplonja, bamaze gura entraînement abandi baramuha rapport ati bakoze entraînement barashobora kuresista. Imana iciraza ati Gideon, Gideon, abo bantu ni benshi. Abandi Imana ni yababwiye ko ari benshi, abansi bacu bo ni benshi cyane, twe twari bakedeje. Imana ivuze ngo abantu ni benshi botsinda, abantu boca bibaza yuko ari nombre. Sishaka ko gloire ija kuri nombre, ariko ndashaka ko gloire ija kuri source. Haleluya. Reka ndakubwire ngo Imana igiye gukoresha duke twawe n'utwo dufaranga twawe uri kurasuzugura. Reka kutuvuma, reka kudusuzugura, kuko icyo Imana igiye gukora ntigihagaze ku byo ufise, gihagaze ku cifise. Nimba uvyizera vuga uti amina. Iramubwira ati abo bantu ni benshi bagabanye. Imana Gideon atavuga Imana ko nawe ko nanione yaka none genda bagabanye gute bimara yo twari 32,000 ntitudiskwita bagabanye none ndabagabanye gute genda ubatera ubwoba bafise ubwoba babanze bavemo. Gideon arazaraga ati rero abansi tugiye kugwana nabo bafise inkota baca umutwe bakawusiga hasi iyindi bakayotsa. Ye ati rero
imbere yuko tuja kugwana ndasabye abafise ubwoba bavemwo. Aca arafunga amaso. Yuguriye amaso asanga abafise ubwoba bagiye ni 10,000 12,000. Aca asigarana nyarutsa 32 moins 12. Hagiye 22 hasigara 10. Ok, 32 moins 22. 10 plus 1. Ok. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Gideon aravye aba bantu ni nkuko yari kuza imbere y'Imana amasengesho atariho gamana. Hari ubaka igikorwa c'Imana afise 10. Ariko ko man ibintu ko birashoboka gamana. Imana ikamubwira ati effectivement ntibishoboka. None ntuzi yuko dawa ya moto ni moto. Unaona na mimi naweza nikaweza nikatoa moto. Wanaje mfise abashobora kurungika umuriro ukwiye mfise 10. Makavuga ati dawa ya moto ni moto ariko je muri equation yanje dawa ya moto sio moto. Inaweza kuwa na maji. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana hari igihe Imana idukuramo dukalkule twacu no dustrategie twacu. Atari ukiri contre ubwenge bwacu niyo yabuduhaye ariko rimwe irabushira muri tiroir kugira ngo itwigishe yuko ariyo le détenteur ya sagesse yose iri maboko yayo, niyo soko, niyo nkomoko iriho tutarabaho. Imyaka mfise ni imyaka yo gutangazwa nayo. Iyo mfise akabazo umenga ibara ryaguye nkavuza induru nyinshi kandi akavuga ati neza kuvuza induru ndavuga. Meje kuvuza induru gacuvuga ati mzee wa myaka naongea. Ndi kumwe nawe. Kwa Imana ivyo gusa ivyo birakwiye ndi kumwe nawe bihe binye ivyo ndabizi nane ndabizi wari ubizi ntavyo waruzi. Kuko ya waruzi ntore kuvuza ijya nduru. Uravyumva rero ndasuye kubwira ivyo utaruzi. Waravyumvise ko ntavyo waruzi. Siko kuko hari abantu babona ntibatahura, hari abantu bumva ntibasobanukirwe. Ndasuye kuvuga ngo ndi kumwe nawe. Rero kwiturusha inguvu kwacuvuga ati namezeya. Okay. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ahejeje araza ati man nsigaranye 10 vraiment ariko wowe wangiriye gafe vraiment. Je Simoni conza gukora avec 10. Imana irakati Gideon bajya abantu ni benshi sana. Sana. Yo. Ati rero ngenda gukoresha test ya nyuma basigara nibo mujana. Amuha test ya nyuma. Ambwa ati nimugira ibirometero. Bamaze kugira ibirometero ngo muraza gushika ku mugezi wa Ruvyironza. Nimwashika kuri Ruvyironza. Abantu baza kunywa amazi bakubisemo ibinwa. Wana hari igihe umuntu aruha yashika mu mazi ntakoresha intoki ahubwo akayajyamamwo kwa kundi de papa yajyamye hari imbere. Akanywa ukagenda kunywa nk'imbwa. Ati niwabona abantu baza kunywa nk'imbwa. Yo. Eba abo onye ucubankuriramo Gideon agiye azabonye baba tipe we 10,000 ngira ngo Eric nawe nugira ivyo bintu Eric nujyame Eric urumugangi nujyame Jacques please basi wewe Jacques gwa agize gutya asanga igisirikare cyo cyose kirafutitse cyose byose bijyamye mu mazi aravuga ati c'est fini. Aharuye abasigaye 1 2 3 4 7 300 mama wawe asigaranye 300. Ati Mana rero turahwere 300 bal asigaranye amajana 3. Imana iramubwira ngo abo rero avuga utabo rero vuga utabo rero nibo ngiye gukoresha ibitangaza vyanje kuko abo harimo bamwe bashitse bagatora amazi n'ikiganza bakanywa kuko bari focused kuri objectif apana kuri kwihososa. Igihe abandi babonye amazi umenga barashitse ariko abandi bayabonye nka etape intermédiaire yo kubashikana ku ndoto. Abo bagize attitude ya foi basigara ari 300 basigaye ari 300. Reka ndakubwire ikomba rero bwaca ritangura. Urazi ngene ikomba ryagenze. Imana yabwiye Gideon ati genda wumvirize mu mahema y'Abamidiyani. Genda ubumvirize. Gideon agiye kubumviriza asanga barose umwe aratangura ngo urazigana ngo narose hulo yiyugurura ngo tukize gute undi acara interpreter to bana bakizwa ko interpreter to ngo yari warose ivyo rero warose Gideon agira tubufe agira tumara ati nivyo batsinze intambara batayigwanya. Abamidiyani baravudutse bose barirukanka ahubwo basigara babakurikira babicire abatazi kwiruka babicira inyuma. Baheze ingwano
ariko iyo trarara yose Imana yaheze yagomba kwigisha ikintu kimwe. Iyo mpuye n'umuntu ari disponible, si ukwijana kwijana mba nkeneye kwikora ku nkomezi zawe, ariko iyo uri disponible, iyo mbonye ukwizera, haleluya, nkoresha ukuboko kwanje kugira ngo mpindure ikibazo cawe, kugira ngo ngwane intambara yawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ngo uripanga kugira uteke umutwe upanga ibintu, ariko reka ndakubwire ngo rimwe ibyo upanga sivyo bikuzanira inyishu. Ibyo wibaza ko ari wo muti ku kibazo cawe siyo nyishu, ariko Imana izokoresha utwondo ikiza amaso. Nihe mwabonye umugwayi w'amaso bashiramo amatesi ishobora no kubigira bakamushira mu maso agacakira amaso. Reka nabwiye ngo aho Imana iri utwondo ducika utwo kuvura amaso, aho Imana iri umushwaro urakiza ingwara, aho Imana iri amavuta arakiza ingwara, aho Imana iri ijambo rirakiza ingwara, aho Imana iri ikintu gisa n'igipfuye n'igisuzuguritse kiraresolve ikibazo. Ico science kubwira ngo ingishu nijya ni science, ariko umviriza ico muhemu yarareka arabwira ishengero, hariho ibitari scientifique, hariho inyishu zitari démontré, hariho inyishu badasobanura mu bwenge, ariko qui relève du miracle de Dieu. Nico gituma abizera bazobona ubwiza bw'Imana. Abizera bazobwira umusozi ngo uhenuke kandi umusozi uzohenuka. Niwizera uzobona ubwiza bw'Imana. Imana irahimbarirwa no kwizera kwawe. Nico gituma ndangije mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, muhemu yarasubire kwatsa ukwizera kwawe. Aho wifumbereje, aho wugaraniwe, ibibazo byacu byose byataka foi yacu. Uko foi yacu ariyo instrument idutwara muri conquête. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka foi yawe, reka ukwizera kwawe ntigucike arme défensive, ariko reka ukwizera kwawe kugusubize muri possession. Ugende gufata ubutaka utarufise, ufata amateritoire utarufise. Ndavuze ngo amakuru mabi yose uri kurumva, hariho n'amakuru y'ijuru. Reka amatwi yawe yoguruke ku makuru y'ijuru, reka amaso yawe yoguruke ku makuru y'ijuru, reka ivyimviro vyawe bibe connecte ku vyimviro vy'Imana. Ico gihe agiye kukubwira ico rico, agiye kuresolve ikibazo ca identité, agiye kukumenyesha kuri umuhizi, agiye kukumenyesha ko atayindi solution umuryango wawe ufise canke igihugu cawe atari wewe. Ntukironderera inyisha handi, ariko you are. Hamwe kuni complete muhaguruke rero dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga abantu b'Imana, ariko ico ngiye gusaba, ngomba gusaba Imana uyu munsi muri kino gitondo isubire kuvyura ukwizera kwawe. Abantu benshi baravuye mu kwizera, abantu benshi baradendebukuye mu kwizera, abantu benshi ntibacizereye imiryango yabo, abantu benshi ntibacizereye abana babo, abantu benshi ntibacizereye ibikorwa byabo, abantu benshi nta kwizera bagifise. Ariko ukwizera, umuririmbyi w'igitabo c'indirimbo yavuze ngo uko niko kunesha. Waje ngaha kuri uyu munsi watumiwe n'uwo mu muryango wawe. Ndakubwiye ngo uyu munsi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndabisubiyemo ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Nimba waje ugwaye, nimba waje wugarijwe, nimba waje ucitse intege, nimba waje ubona kunanirwa, nimba waje umeze nk'umaze imisi ariko ari inyegeza, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana igiye kandi gusubira kuvyura ukwizera kwawe. Nimba wari warakijijwe ukamera nk'ubivuyemwo, iyi ni isaha yacu yo gusenga. Ndagomba kubasaba twese ngo twubahe uyu mwanya, twakira ico Imana igomba gukora. Haleluya. Wazaranye n'umuntu wo mu muryango wawe, muri ngaha muva muri famiye imwe. Ndagomba gutera akajagari gatoya muri kino kibanza. Ndashaka umuntu wese ufise umuntu muri famiye yawe umusanga hari kugira ngo musengane. Haleluya. Urafise uwo muvukana ngaho, urafise umukuzini, urafise umugabo n'umugore wengira musanzwe mwicaranye, urafise uwiwanya ari hano hantu. Tugiye guhamagara Imana. Yesu ashimwe cyane. Hariho ico Imana yavuze igomba gukora mu miryango yacu, hari ico Imana yavuze igomba gukora. Umuryango wose ukeneye igitangaza cawo. Sinzi igitangaza umuryango wawe ukeneye, sinzi igitangaza abiwanyu bakeneye, sinzi igitangaza abo muvukana bakeneye, sinzi igitangaza gikenewe mu nzu yanyu, ariko ndavuze ngo le Dieu des familles, le Dieu en qui toute famille prend forme, wa wundi se w'imiryango yose, le père de toute famille, imiryango yose ikomoka kuri we, imiryango yose iva kuri we. Nimba ari igwara yasinzikaje umuryango wanyu, nimba ari amadeni asinzikaje umuryango wanyu, nimba ari ubutindi ubuhe, n'utafise famiye iri hano hantu tugiye gusenga. Bwire umuntu mwicaranye wese atari ugwaye uti haguruka dusenge. Haleluya.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Koshe teleko telebo sindeleko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hari icyo Imana igomba gukora. Hari ukwizera Imana igomba kuvyura. Waratakaje ukwizera, waravuye mu kwizera, warihebuye. Ariko ndavuze ngo reka uno munsi Imana restore. Umwanditsi wa Zaburi ya 23 yaravuze ngo il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Hari abantu imishaha yabo igiye kuba restore. Hari abantu ivyizigiro bisubiye kuba bizima. Hari abantu ivyizigiro bigiye gusubira kandi kuba bizima. Warucinyijwe, wari mu bwoba, wari mu gahinda, wari terrifié, wari muri defensive, wari kuranyegeza. Ariko Imana igiye kuguha kwavansa. Umaze igihe utari kuravansa, ariko ugiye kwavansa. Nduguruje ikirere ku buzima bwawe. Nduguruje ikintu cyose ku buzima bwawe. Gideon amaze kwakira amajambo y'ukwizera, yatanguye kwavansa. Amaze kwakira amajambo y'ukwizera, yavuye aho yari yinyegeje mu cobo. Atanguye kwakira amajambo y'ukwizera, yatumbereye umuryango wiwe arawufasha, atumbereye igihugu ciwe aragifasha. Ni wakira ukwizera, ni watambukira mu kwizera, ugiye kuba inyishu ku muryango wawe, ugiye kuba inyishu ku muryango wawe. Ntiwemere kumenyera ikibazo c'umuryango wawe, ntiwemere ingwara ziri repetitive mu muryango wawe, ntiwemere amamort precoce mu muryango wawe, ntiwemere kunanirwa kwama kuri mu muryango wawe ngo bifate nk'ibisanzwe. Igihe wowe bifashe nk'ibisanzwe warizeye, Satani arakora. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Satani aragutakaje, Satani araguhomvye, Satani aragucitse. Satani uramucitse, uravuye mu nzara ziwe kuko yari yarakugaraniye ahantu, ariko uyu munsi urasohotse mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje gukira, ndatangaje kubohoka kw'iyo miryango mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mudayimoni yaziritse umuryango wawe akawuzirikira ahantu hamwe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana iraguhagurukije, genda ubohore. Imana iraguhagurukije, genda ukura ivyo bigirwamana biri muri mentalite, ibigirwamana muri mentalite, ubwoba muri mentalite, adoration y'ingwara muri mentalite ya famille, adoration y'ubukene muri mentalite ya famille, adoration y'ibibazo muri mentalite ya famille yawe. Ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo, ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Genda muntu w'Imana, uko inkomezi zawe zingana zoba ndi kumwe na wowe. Ndavuze ngo umuryango ubohoke, ndavuze ngo umuryango ubohoke, ndavuze ngo umuryango ubohoke, ndavuze ngo imiryango ibohoke, ndavuze ngo imiryango ibohoke. Abrahamu yizereye umuryango wiwe, bagendera mu gitangaza. Nanje ndizereye umuryango wawe, ugendere mu gitangaza. Ndizereye inzu yawe, igendere mu gitangaza. Ndizereye abiwawe, mugendere mu gitangaza. Ingwara yose ihunge mu izina rya Yesu Kristo, ikiza cose gihunge mu izina rya Yesu Kristo, ivyizana bihunge mu izina rya Yesu Kristo, iminyororo icike mu izina rya Yesu Kristo, urukurikirane rw'ibibazo guhunge mu izina rya Yesu Kristo, ugusambura guhunge mu izina rya Yesu Kristo, ugutandukana kuve mu izina rya Yesu Kristo, ibice mu muryango, division mu muryango, ibikomere mu muryango, inzankano mu muryango zisambuke mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhenuye Bayali, turaguhenuye Bayali, turaguhanuye Bayali n'ibikorwa vya lendeleko teleboshi teleko mu izina rya Yesu Kristo. Ndakanka ico cari kikuboshe uyu munsi waje muri rendez-vous y'Imana. Ndacanka icari kikuboshe, ndakanka icari kikuboshe, ndakanka icari kikuboshe, ndakanka icari kikuboshe. Hari ijwi rije, hari ijwi rije rivuga kubohoka, hari ijwi rije rivuga amakuru meza, hari ijwi rije rivuga ukwizera, hari ijwi rije ritangaza ibikorwa vy'Imana. Senga, musengere, senga, hamagara Imana, hamagara iyo Mana, muhamagare, mubwire. Mwaramaze kuba familiye n'ibibazo bimwe, mwaramaze kubihebera, mwaramaze kubigira ibisanzwe, ariko uyu munsi n'umunsi wawe wo kwanka. Anka bikurekure, reka kubifata nk'ibisanzwe ngo njo ivo, siyo ivo. Wose umugambi w'Imana, ubwo si ubushake bw'Imana, ico si iciyumviro c'Imana. Ndavuze ngo le Dieu des familles, le Dieu des familles, le Dieu des familles, Esprit de
Dieu, touche les familles ici, touche les familles. Esprit de Dieu, touche les familles. Esprit de Dieu, touche les familles. Esprit de Dieu, touche les familles. Brise tous les liens familiaux. Brise tous les liens familiaux. Au nom de Jésus. Ndavuze ngo umuryango wawe ubohoke. Ndavuze ngo umuryango ubohoke. Ndavuze ngo umuryango wawe ubohoke. Ndavuze ngo Satani rekura. Shiteleko. Kendelebo sheteleko. Lendeleko shetelebo. Umumarayika ashira ku inkoni. Umuriro w'Imana uraka. Umumarayika yashize ku inkoni kwa Gideyoni. Umuriro w'Imana uraka. Ndavuze ngo umuriro w'Imana wake muri famiye yawe. Ndavuze ngo umuriro w'Imana wake muri famiye yawe. Ndavuze ngo umuriro w'Imana wake muri famiye yawe. Oh feu de Dieu, consume tout ce qui ne vient pas de toi. Oh feu de Dieu, consume tout ce qui ne vient pas de toi. Oh feu de Dieu, détruis tout ce qui ne vient pas de toi. Oh feu de Dieu, détruis tout ce qui ne vient pas de toi. Oh détruis tout ce que tu n'es pas. Tout ce que tu n'es pas la source, au nom de Jésus. Tout ce qui ne prend pas source en toi, Seigneur, détruis-le au nom de Jésus. Détruis-le au nom de Jésus. Kumiryango yose iri hano hano. Oh, bwose bw'umwasi bwo gukora ndabusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagomba kwatira attention yawe turiko turasenga kuri iki kintu. Ibintu byose by'ibibazo wamaze kwibwira ko ari bisanzwe ukumva umenga nta kundi. Ibintu byose wamaze kurekeraho ndavuze uvuge ngo uyu munsi uti Imana ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Dujijwe ryawe bisambure mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kuba ari ubukene mwamenyereye, ashobora kuba ari ingwara mwamenyereye ziza ku masezo no ku maperiode, ziza ku bana zikaza mu masezo n'amaperiode ukazemera. Ndavuze ngo ikintu cyose wumva ko wemeye ariko wumva ko kidasa n'ikiva ku Mana, ucange mu izina rya Yesu Kristo, ugisambure mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga uti ndafashe ububasha, ndasambuye igikorwa cyose, ndasambuye ico nemeye, ndasambuye ico nakiriye, ndasambuye ico nacecekeye ariko kitava ku Mana. Ugisambure mu izina rya Yesu Kristo. Ugisambure kuri bamwe n'ubukene, kuri bamwe n'ingwara, kubandi n'amakonfli n'inzankano. Uvyanke, hagomba kubaho kuvyanka. Ugomba kwanga ibigirwamana byo kwaso. Ugomba kwanga ibigirwamana byo kwaso. Ugomba kwanga ibibakurikirana biva kwaso. Ugomba kwanga, ugomba kwanga. Mana turanse, Mana turanse, Mana turanse, Mana turanse mediocrité, Mana turanse kumenyera, Mana turanse ibipfuye byose, Mana turanse no kuri kino gihugu. Turanse kwama tugwana, turanse kwama tugwana, turanse kwama tugwana, turanse kwama dusubira inyuma igihe abandi batera imbere. Turanse uwo mudayimo. Ayo mavi yawe yaregarega. Ndavuze ngo Imana yakomeze, ndavuze ngo Imana yakomeze. Ugendere munsi y'umumvuri wo kwizera mu izina rya Yesu. Murashobora kuduza ibiganza mwese. Turagomba kurangiza. Nta kibanza ciza kiriho cyo kubamwo nibaza kiruta kino kibanza. Sinibaza ko hari ahandi hantu wari ukwiye kuba uri atari hano ha. Ariko kandi nimba uvyizera ndumva hari ico Imana ikoze. Ako ndashaka kurangiza mbere yuko natura umugisha w'Imana hejuru ubuzima bwanyu. Ndashaka kurangiza nsaba iki kintu. Ukaburi ngaho ukavuga uti ndagomba ko Yesu aba umwami w'ubuzima bwanje. Ndagomba kumwakira. Uyu ni umunsi wanje wa mariage na Jésus. Ndagomba kugusaba uze ngaho imbere unyaruka cyane, ntuhombe iyo opportunity kuko nawe Imana igiye kukuvyara, ugiye kwakira agakiza. Nimba hari ugiye kwakira agakiza uze ngaho imbere. Nturi ngaho kubw'igihamana ariko no munsi Imana ishaka guhura nawe. Ushaka kwakira Yesu aze ngaho imbere. Ndagomba kukugira prière iri special. Ndagomba kwatuza, ndagomba ko winjira mu gakiza, winjira muri ubwo bwami. Haleluya, haleluya. Ndumva hari abantu bagomba gukizwa hano hantu. Ndumva hari abantu bagomba gukizwa hano hantu. Ndumva naho Satani yo guteza isoni. Ndumva hari ubwiza bw'Imana ku buryo sinibaza ko hari umuntu uri karakekera cyangwa ari mu bwoba.
ndavuze ngo nimba wumva unashaka gukiza ukumva ubwoba uragufasha uvuga uti uyu munsi navuye munsi y'ubwoba, uyu munsi navuye munsi y'umudayimoni w'ubwoba. Mana ibahezagire nimuze. Haleluya. Uyu munsi Satani arabahomvye, uyu munsi Satani arabatakaje, uyu munsi ubwami bwa Satani burahomvye. Namwe murindire dusengera aba bantu, iri ni iteka. Uyu munsi barabaye bazima, uyu munsi baramwakiriye, uyu munsi agakiza karashitsi wabo. Hari abagomba gukizwa, hari abagomba kwakira Yesu, hari abagomba kunywana n'Imana. Ndavuze ngo nimuze, nuze ahuri, nuze wa mupapa, nuze wa mumama, nuze wa mugore, nuze wa mwana, mwese nimuze. Iyi ni saha yawe yo kumenyana n'Imana. Uyu munsi Satani araguhombye, aragutakaje, ugiye kubicareme gishasha. Ndagutumiye ngo uze wakire Yesu. Hari umunsi nakiriye Yesu, ukomerewe ni kuko namwakiriye, ukwangirira nuko byose bikomoka aho hantu. Ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu, akagozi gacike, ubwoba bukuveko, isoni zikuveko. Satani ariko arakugwanira, nande ndakugwanira. Satani aragomba kukugumana, nande ndashaka kubona mu bwami bw'Imana. Cuwo mugozi w'izina rya Yesu. Bantu b'Imana murashobora kunyemerera tukabafasha gusubiramo aya majambo yo kwakira Yesu. Haleluya. Haleluya. Muvuge cyane inyuma yanje mvuge uti mwami Yesu, kuri uyu munsi ndatahuye ko ndi umunyavyaha, naragucumuyeko, nagendeye kure yawe, ariko ijambo ryawe ryansinze, nico gituma nihanye icaha, nico gituma nihanye ukutumvira kose. Nabaye kure yawe, ariko uyu munsi ndahindukiye, ndashaka kuba umwana wawe. Nico gituma nsavye amaraso yawe kugira ngo anyeze, ankure kwicaha cose, ankure kwikinyagiriza cose, amajwi yose y'ibinyagira amveko muri uyu munsi, kuko mpisemwo kuba umwana wawe. Kaze mu mutima wanje, kugira ngo umbere umwami kandi umbere n'umukiza. Ndahisemo kujana nawe iminsi yanje yose yo kubaho. Wandika izina ryanje mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo niwaza gutora ishengero nanje nzobe ndimwo, kugira ngo ninava muri ubu buzima nzobane nawe ibihe bidashira. Ivya kera byose biraheze uyu munsi, ndacitse icareme gishasha, ncitse umwana w'Imana. Sinkira umuntu w'Imana, ariko ndi umwana w'Imana. Urakoze Mana kumbabariye, urakoze Mana kunyanditse, urakoze Mana kumpaye kuvuka. Sinkira umunyavyaha, ariko ndi umugororotsi. Mpwemu yera, ndagutumiye ngo wuzure ubuzima bwanje, kugira ngo unyigishe, kugira ngo unshoboze gutahura inzira z'Imana no kugendana n'Imana, kugira ngo unyigishe kumvira Imana. Urakoze mpwemu yera, kari wowe uzonyigisha byose, kari wowe uzonkomeza. Urakoze Mana. Ikindi mo cose, ari ingwara, ari kimboshe cose, kitava kuri wowe Mana yanje, ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cose kiva kuri wa mwansi Satani, ndacanse mu izina rya Yesu Kristo. Satani, sinkiri uwawe, uyu munsi ndi uw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.